Amahoro bavukanyi nitwa Vyukusenge Cynthia ku mazina niswe n'abavyeyi. Ariko ayo nkoresha mu gukina benshi bavuga ngo Sisi Sisilia. Hama nkaba ndi umukobwa nkaba nkijijwe nkaba navutse mu dini ry'abakijijwe. Okay, hama nkaba ndi n'umukinyi wa Inyishu Media. Urabona nka ya scene nakina urako nakinye umugabo wanje afata nabi cyane, ariko inyuma yaharya umugabo wanje aciye agenda, agiye n'ubu sinasubiye kumubona. Gusa ariko inyuma yaharya ubona ko naciye ngenda ngiye muhira tusubiye kuri ya scene ya nyuma ziko wa mugabo mutama 20 yaciye ambwira yuko ngo umugabo wanje ngo ari mu gakino k'ubuzima. Kandi ngiye hariya muhira naciye nsanga nyene rya jambo acaribwira umugabo wa mwene wacu. Okay? Gusa ikintu kimwe nashaka kuvuga, nashaka kuvuga ukuntu ninjiye nga muri Inyishu Media. Jewe nari kure gatoyi yo ngahi wacu mu Burundi. Hama narakunda ukuntu Inyishu Media bakina. Ukuntu bakina vraiment narabakunda. Hama maze kuza ngaha bica shika muri team, nashikiye gukina muri Morning Time TV. Beshi barayizu bica kw'ibiganiro. Niyo nashikiyemo ndakina, gusa nakinyemo amezi make. Rero haciye iminsi Inyishu Media baciye bandika kuri YouTube ngo dukeneye abakinyi bashasha bo kwinjira. Nanje kubera muri Morning Time TV nakina nk'umuntu nyene navuga ati nakina bamamagaye nkaca ngenda gukina. Rero canza muri Inyishu Media ndiyandikisha, nawe umengo bitari byoroshe kuko urabona ifilmentography hagira go numufe kubona dukina. Gusa ikintu kimwe cyaciye kiba, maze gushika ikintu kimwe baratubwiye baraduha ikibazo turakora. Hajya abantu benshi bibaza ngo kuba umukinyi, hajya kuba umukinyi bisaba ingufu. Kuko kuba umukinyi ndavyibuka natangiye kubyifuza ndi umwana muto cyane, nari umwana muto. Niga mu mwaka wa gatatu. Narakunda kubona filme za Kanuba nkavuga ati ndakeneye kuzoba nka naka, ndakeneye kuzoba nka naka. Urumva natangiye kubyifuza nkiri muto. Ariko rero kubera nshika muri Inyishu Media ukuntu byagenze, umva abo benshi banzi muri Inyishu Media. Kandi ari filme nyinshi nagiye nkina abantu bamenye nga muri Inyishu Media. Gusa natanguriye muri Morning Time TV. Niyo team natanguriye ko twakina amakomedi. Twakina na ba Shani Queen, twakinana na ba Miramu. Bagiye muri Morning Time TV niko gusa umengo vyarafuditse, gusa bimwe biracariho wombona. Hama bigenze uko gusa ikintu twakina amakomedi n'amafilme. Gusa filme no banarakinye nagaragayemo cyane yitwa Akarimbi k'urukundo. Akarimbi k'urukundo niyo filme nagaragaye ko twayikinyemo na ba Shani Queen, na ba Miramu, na ba Mutokambari n'abandi. Na ba Dodo, abo bose twari kumwe muri iyo filme Akarimbi k'urukundo. Niyo filme no banarakinye muri Morning Time TV naragaragayemo cyane. Inyuma yo ngaho bivanye kubera bavuga ati ibihe birabisa ibindi, nibyakunze yuko ndahaguma. Kandi umwana bisaba yuko abanza kwavura, hama akagenda kiga kugenda, hama gatambuka akamenya no kwija busibarabara. Urumva naragiye ngaho ndakina, hama mu nyuma sinavuga ati cyatumye mvayo ngo ni bibi cyangwa ngo twashwanye, no. Nuko nabonye iyindi team kuko ico gihe sinzi ukuntu nagiye kuri YouTube gatoyi. Canumva yuko Inyishu Media ikeneye umukobwa yoza arakina. Nanje bivanye yuko aho naringeze nashaka yuko noza ndakina, hama candaza baranyakira vraiment. Inyishu Media baramfashe neza. Ahubwo Imana ibahezagire, Imana ihezagire n'abarongozi baho. Barafata neza, bamfashe neza nangura gukina. Filme natanguyemo gukina nk'igishika, natanguye filme yitwa Umubabaro. Umubabaro yo filme gusa benshi nayo barabona.
Umubabaro ni filime vuba muzoyibona ni filime rero natanguye gukina vraiment filime nziza yigisha ku bakenyezi bubatse rero nakinye muri filime nakinye mu bintu by'abakenyezi bubatse ukurabira vraiment muri filime nawe bavuga ati none umuntu yarigeze kuba kanata nivyo ndigera iyo filime rero umubabaro vuba muzoyibona inyuma yo ngaho filime umubabaro filime yagiye kugaragara hagaragaye filime yitwa isanganya ry'urukundo niyo filime naciye ngaragaramo cyane ariko urumva ko ariyo filime twakinye tutarapostinga babitse vuba muzoyibona isanganya ry'urukundo narakinye nakinye ndumukobwa hama ndatwara inda hama mu nyuma yaho bica cambaho nabi hama mejeje ngaho naciye ngira havuye isanganya y'urukundo niyo naciye nkina iyi filime iyikurikira wabona yuko naberetse yuko umugabo wanje n'ubu sinzi aho yagiye ubona ko aho yahereye twahereje hajye naringiye imuhira ngiye muhiri wacu cansanga wa mugabo yigeze kumbwira ati ngo kaze mu gakino k'ubuzima sibyo kandi azi yuko yambwiye yuko ngo no muryango ngo umugabo kandi umugabo wanje yari yarambwiye yuko atafamiye nimwe afise na nyina we yarafise yaraheruka gupfa rero bigenze uko ona ko inyuma yageri basuye kunyekana ko vuba muzobona ibikurikira byaho bazi kuntu dace bigenda rero hama dusubire kuri yankuru umaze gushika Munyishu Media vraiment nahabonye Imana ko nasanze abantu beza nasanze abavukanyi beza kuko nkiri muri More Time TV narakina ariko ari gihe umuntu akina ukavanga ugiye handi kwa usanga hariyo aho umuntu agera citse muri Munyishu Media vraiment baramformye ibyo nashobora sinovuga ati narishoboye gukina n'umwana ahera hasi kubera doge baramforma vraiment baranyigisha gukina baranyigisha kugorora kuvuga buge sinavuga uko navuga nyine buke umbwiye na action sinumva gusa ari kumvu ubu namenyereye ubu siga nzi gukina ndagerageza hama gusa nyuma yo ngaho tumaze gushika muri Inyishu Media narahagize hama wazi ibintu bisabwa uvuye mu yindi timu ugiye mu yindi timu bisabwa murasinyanira amasezerano twasinyanira amasezerano hama bica bigenda neza ubu rero ikintu kimwe gusa tubasaba abantu b'Imana je ndumukinyi wa Inyishu Media muzure munkurikirana misi yose ubona ko tukunda gupostinga kwa gatatu kintu kimwe no basaba vraiment kintu kimwe je cy'amakimbabaza murabizi ko ndumukinyi wa Inyishu Media kandi murabizi ko nitwa Sisi na kuntu vraiment woraba filme kandi uba wabonye amaseri mba nakinye nugire na commentaire nugire j'aime byo nibikibasha urabizi ko no banitwa Sisi warakaneza urabizi ko abantu baba bitwa vraiment urashaka kuvuga ati Sisi wakinye nabi cyangwa tuba dushaka muduhanure hajya ega nabijya tubikena kwa muduhanure mukambwe ati burya uno munsi vraiment yo style wambaye nabwijanye niyo sene wakinye kandi ivyo mubitubwiye tuca duhindura muze muduhanura tuba dushaka commentaire zanyu kandi kintu kimwe tubasabye vraiment muga partage tubizi ko muri mu magroup partage ashira ku mastati turabona b'u Burundi kandi mudutejeje imbere tuba dutembe tuzatejeje igihugu cacu imbere kikamenyekana mu mahanga vraiment cyo tukintu turakibasabye tugire muri bwa bumwe n'urukundo nko turabarundi n'abanyamahanga bose bavyumva abanyarwanda abatanzania ababanyi mudufasha kupartage murabizi yuko kandi tubakunda kandi kinacyo tubasaba yuko imagine nk'aba diaspora bari hanze ni benshi b'abarundi ngaha dufise vraiment muyaranje mubonye ibikorwa byacu mupartage mushire ku mastati nk'umuntu muzima vraiment afise ubwenge n'ukuri kandi ego vraiment ama filme kandi uziko tugo twina filme genda ukaca usanga ugiye kuraba filme wamaze kumenya ko ndi Sisi ukaraba gusa nugire j'aime nugire na commentaire vraiment kandi turabarundi ariko ukaca usanga ugiye kuraba ibintu by'abazungu by'abahindi ukaca ushira ko commentaire Une wofana abahindi kandi turabarundi tubanza dukunda ibyacu by'igihugu ama dufana abanyamanga twakunze iby'iwacu vraiment ba diaspora cyane bari hanze bazoye badufasha twakeneye ama commentaire yanyu nyimbara aho dukosha nyimbara ari byo nyimba
ona ujya mugabo wanje ujya ura muri sausa ujya twakinanye ari umugabo ona ko ikirundi yavuga vraiment ikirundi kibi nakijya kirundi yavuga nico twamwandikira kubera kivuga mujya nkajyo bari umuntu muri magaje mari kuvuga ati ikirundi cy'umuntu mukaza mudukosora turabana rero vraiment turabasabye mushikare kandi mudukurikirana mu Inyishu Media hama umwami Yesu abahezagere.